ari Imana Muhezagirwe, ni Imana izira umugayo. Amen. Ngo tuyizere gusa. Abantu benshi twishwe no kutizera. Amen. Twizere Imana yonyine ko ari ishoboye. Ntitwizere abantu ahubwo twizere Imana. Amen. Umuntu wamwizera akaguhemukira, ariko Yesu we yene badahemuka. Haleluya. Ikomere amashyi Imana. Amen. Haleluya. Eka tugeze mu wundi mwanya, reka duhamagare umukozi w'Imana wacu, umupasitori wacu, mu cyubahiro cy'abashika hano imbere, atwakirira abashitsi, yongere asengere n'amashikano n'ibigira cumi. Haleluya. Amen. Ariko araza dukomere amashyi Imana. Amen. Turukomere nayo ikwiriye n'ibizira. Anybody, amen. Hallelujah. Aranyumikira Imana Muhezagirwe. Yesu nashimwe. Reka tuhamagara abaririmbyi b'imbere bashika hano imbere turirimba indirimbo yo muri kantiki. Ishengero naryo rihaguruke. Haleluya. Turirimbire hano indirimbo y'186. Haleluya. Izina ry'Umwami Yesu niryo ryo turemesha mu magorwa yawe yose, ijana uja hose izina Jesus.
Hallelujah. Amen. Tukore itani biseke dutanga amashikanwa n'ibigira 10. Amen. Turiko turatanga ibigira 10 reka duhamagare pastor ashike hano asengera abagiye gutaha. Dukomere amashimana. Tuzamuke ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Reka ndabasabe twari dusenga tubaye muzaguruke. Mana yacu, Mana nzima, Mana igira neza, tugushimiye bakagatondo ko utubwiye neza, tugushimiye ko uduteye iteka ryo kuza imbere yawe, utubwiye ubuntu ugeretse hejuru y'ubundi. Mana nasenze kugira ngo aka kanya ubane natwe, tuguruje ikirere cy'ubwiza, tuguruje imbaraga zawe ngo zimanuke zigendagende hano hantu. Turasabye mwe muhera ngo amanuke akorane natwe, turasabye ubwiza bwawe, turasabye imbaraga zawe, turasabye marayika muri wese afata umwanya wo gusenga, afata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kuguza ijwi dusenge, fata umwanya wo gusenga. Ndashaka kumva amajwi yanyu muriko barasenga. Dufate imigambi y'abateremoni, imigambi y'abaruzi, imigambi y'abakonikoni, imigambi y'umwasatani, imigambi y'ikuzimu turabifashe mbiri, imigambi ya shitani turabifashe mbiri. Izina rya Yesu Kristo turasabye ubwiza bw'Imana, turasabye imbaraga z'Imana, turasabye amavuta, turasabye kugendererwa n'Imana, turasabye kugendererwa n'ijuru. Umuntu wese asenge, umuntu wese ahamagare Yesu. Mana mu izina rya Yesu tugirire neza, data reka tugirire neza, nyagora kumva tugirire neza, se umwami wacu Yesu tugirire neza. Reka imbabazi zawe, reka ubuntu bwawe, reka amaraso, reka ijuru. Turafashe imigambi y'abateremoni, turafashe imigambi ya shetani, turafashe imigambi y'ikuzimu, turafashe imigambi y'abateremoni, turafashe imigambi y'abakonikoni, turamenagura ibitubatswe n'Imana byose, turasanganyura ibitubatswe n'Imana byose, turunze kino kirere, turahamagara ubwiza bw'Imana, turahamagara
Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe, turi imbere yawe, turi imbere yawe akanya, turi imbere yawe. Turagukeneye, agakanya turagukeneye, isa turagukeneye, uyu munota turagukeneye. Mana mu izina rya Yesu, turifuza kugenderwa ubwiza bwawe, turifuza kugenderwa n'abamarayika. Reka abamarayika bageragere muri ino teraniro, reka abakerubi bageragere muri ino teraniro, reka ingabo z'Imana zigeragere muri ino teraniro. Reka ubwiza bwawe Mwami, reka uwo muriro, reka ubwo bwiza bwawe, imigozi nicikagurike, imigozi nikutagurike. Mana mu izina rya Yesu Kristo, batanyagura ku ngoma, turakwinginze mukorane natwe, turakwinginze muvugane natwe, turakwinginze muhindure ibintu, turakwinginze muhindure amateka, turakwinginze mubohore, turakwinginze mukize, turakwinginze muhene. Mana nyagura ku ngoma, tugirire neza, data wa twese tugirire neza, mucunguzi mwiza tugirire neza. Reka iyi saha ibe isaha y'ubwiza bwawe. Mana tugirire neza, Yesu bane natwe, ugaragaza ukuboko kwawe. Urakoze Mana, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi dushimira mu izina rya Yesu. Amen. Za protokole abantu bicaye hariya inyuma baduge bicaye hano. Mwicaye hariya hepfo muveyo uze mwihe ibibanza. Haleluya. Reka dufate umwanya wo gukorera Imana, dushima Imana itugiriye neza iyi dimanche ya mbere muri uyu mwaka, tukaba tuje imbere y'Imana. Reka tuyikomere amashyi Imana gatatu. Haleluya. Amen. Ubuntu budasanzwe ko tuje imbere y'Imana, tuje mu nyonga y'Imana, tuje kumva itangazo rivuye mu ijuru, tuje kumva icyo Imana ivugana natwe, kandi ndizeye ko ari message nziza Imana yateguriye umutima wawe, Imana yateguriye ubugingo bwawe. Uyu munsi wugurura umutima wawe, hari icyo uza kwakira mu izina rya Yesu, hari icyo uza kwakira, ndabizi neza. Bibiliya ivuga ngo Imana yacu ni Imana itabura icyo imariye abayiteze. Hari abantu biteze Imana kuri gukorana nabo buri munsi, bazamura ibiganza byabo, bazamure haleluya. Nimba witeze Imana uraza kubibona. Bibiliya ivuga ngo nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bose bazombona. Nimba waje mu mutima wawe wose n'ibyiyumviro byawe byose uraza kubona Imana. Reka rero kugira ngo twihute n'umwanya, twifuza n'umusiguza guteba, dushaka kunyarutsa kandi bimenyereze gushika mu nzu y'Imana hakika. Bwana asifiwe. Niba umuntu ashobora mu buzi akora, mu bikorwa akora, agendera ku mwanya, azi ko iyo acerewe bashobora kumuhana, no mu nzu y'Imana hariho abantu bashobora kumara umwaka wose bari muri muri, bakamara umwaka wose atigeze atonda mu nzu y'Imana, kuko yagiye ashika hamaze kuba apere. Haleluya. Rero byasaba ko umuntu agerageza ku munsi w'Imana ibindi byose tuzirika. Niba twinjira saa 2:30, niba uri saa 2:20 ukaba wageze mu nzu y'Imana. Haleluya. Amen. Iyo umuntu ashobora gukiranuka muri byinshi, muri byose akagerageza, ariko ku kintu cyo gushika mu nzu y'Imana ku mwanya, ugasanga icyo kintu cyaramunaniye, ugasanga agasembo imbere y'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Twimenyereze kugira, twimenyereza kuja ku buzi bwacu ku mwanya, ku masaha, twimenyereze kuzinduka mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nibyo byiza kugira ngo tuba bizigirwa muri byose. Amen. Amen. Izi niba abantu bahenzwe n'ikirere cyazindutse, abantu baracyasinziriye, baracajya. Amen. Ni byiza nimba ufise porogaramu yo kujya gusenga uyu munsi, nicaye mu giheba. Abantu benshi bajya kuza baticaye kubera aho wakorera umwanya ngene upanze cyane kigera kimwe. Uwo wahageze ku
umunsi wa Mungu ni umwanya wo kubyuka saa 2 saa 3 akajya kwitegura ukajya kwisiga. Haleluya. Ukajya gushika mu nzu y'Imana saa 5. Imana idufashe cyane. Twari dukwiye gutanga umwaka neza. Hari umuntu yigeze kumbwira, sinzi yuko ari ibyo abantu bahora bavuga, niba utasubiyeko ibintu cy'iki kunyagi, rero utanga umwaka ucerwa, utanga umwaka usiba mu nzu y'Imana, indwi ya mbere usiba mu nzu y'Imana, umwaka uzorangira ibintu bimeze gute? Amen. Rero birasaba ko twogerageza kwinanata, uko Imana agaciro niko nayo iguha agaciro, uko yubahisha niko nayo ikubahisha. Wabasifiwe. Hari umuntu ashobora kumeneka umutwe gusa umenetse, akamenya akajya gusiba mu nzu y'Imana. Haleluya. Reka dukorere Imana ako karagamba k'impanuro kugira ngo tumenye Imana twakurikiye. Nimba abantu bafise urutonde, nimba abana b'abantu mw'isi bafise uko batondeka ibintu, n'Imana nayo afise urutonde rwayo bwari bwari. Haleluya. Amen. Ibyo dukora yabikurikirana aho tubikora neza. Fata ishikano ryawe mu maboko, dukorere Imana. Musaba biteye impande zose, umuyaga ngo kugeza igihe ari umuntu asobanukiwe. Bazanye groupe ya kanimo ya pe ya Satani ngreje gutera impande zose, ariko yanatsinzwe. Yesu ni muzima. Amen. Haleluya. Yesu ni muzima ariko ngoma nanjye ngo bitovuga twokore imashi sozi na asinabuza atandukanye. Mesaje ikero mwayumvise. Rero Satani aribesha aho yica hose, nta bushobozi afise. Ibi byuma dufise nabisobanukiye ko bifise ingufu rero cyane. Nimba groupe iraho yanse kwa kutanza, kene groupe ni cyane nini cyane. Amen. Niko bikorera undi gituma uyu muyaga ngo mubona wanka kenshi inyuma mu mama y'abakaritsiye, inyuma atari amahinguriro menshi barungika umuyaga ngo muke wo gukoresha mu mazu, abantu bakoresha mu mazu. Rero ibi tuvuza ntibigeze ntibitegekanije mu buryo umuyaga ngo irungika umuyaga ngo abanyagihugu bakoresha mu nzu zabo. Rero uyu muyaga ngo ni muke rwose, keneko turonka groupe kabisa ikwiye. Amen. Amen. Sinza imalize ko nakora ngabo ari muri gisagara, sinzi kwimela ngo mukoresha. Haleluya. Amen. Ariko Imana y'ijuru ikomeza kwiduha groupe ko umurimo wayo. Amen. Amen. Ese gufatira ikigira cumi ufatisha ikanwa, hanyuma dukorere Imana. Dukorere Imana. Ibusenga mufisandero kwifata mu kuboko. Mandero kwiraza murayafise, atayafise barabaha. Twabaha mandero. Fate ishika mu kuboko, fate n'ikibira cy'uca mu kuboko, dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye ko ugiriye neza, tugushimiye ku neza yawe, tugushimiye ku rukundo rwawe, tugushimiye ku mbabazi zawe, tugushimiye twitayeho, tugushimiye ufise umugambi mwiza kuri twebwe. Mana tugiye kugukorera muri bya bindi waduha, tubasengeye amashikanwa, tubasengeye ibigira cumi, tubasengeye ikintu cyose tugiye gutanga muri aka kanya, kugira ngo uhezagire umuntu wese agiye kwitanga mu murimo wawe, mu izina rya Yesu. Karibu dukorere Imana.
Ukuri weni hame Tegerezu simisa Ugari gata nikuze Wizoshika Numugabo munakuri Ibihamya birahari Iyo yuguruye nawe ushobora kumva Umugabo munakuri Ibihamya birahari Iyo yuguruye nawe ushobora kumva Umugabo munakuri Ibihamya birahari Iyo yuguruye nawe ushobora kumva Umugabo munyakuri birahari Iyo yuguruye nawe ushobora kumva Amashyi menshi kuri Yesu. Kubera ko dufise ibikorwa mu mwanya saa munani, hari igitaramo kidasanzwe gishaka ko dukoresha umwanya n'ingoga twakira abashyitsi, dusabe abashyitsi bo bari hagati y'ibishengero byagiye tubakire abashyitsi. Umushyitsi reka twongereze amashyi bene data Imana yatuzaniye abakozi b'Imana tubakire, tutarabakira turi kumwe n'umukozi w'Imana mwarimu Serge Tubariya y'umubyeyi, tumwakire nawe yahagurutse. Reka baramutse mu kanya neza kuranganya ko baramutse abagiriye gutya baramutse muzamure ibiganza muramutse mu izina rya Yesu Kristo. Aba bashyitsi bose tubakire mu izina rya nde Yesu abakorera iki? Amen. Ubyagire abegereye bashobora kuba ramutsa hanyuma bavuge neza babwire muti twari tubakumbuye none Imana yabazanye. Amen. Haleluya. Imana yakoze kubakuzana. Nkunda kubabwira niba wicaranye n'umuntu si ihamana kuba mwicaranye, haba hari impamvu Imana yatumye mwicaranye. Haleluya. Wari kwicarana n'umuntu kuba mwicaranye hari impamvu y'Imana. Aho ikibazo cya mbere wo gutabara wa mbere, abo bantu bari baraza baze bicare hano, baze bicare protocole dufashe gukora ibikorwa neza. Abantu bicaye inyuma kandi imbere hakiri ibibanza byose n'ibibanza bigaragara impamvu bicaye. Haleluya. Amen. Sinzi ko hari umuntu afise ishimwe mu mwanya muto cyane, yumva afise ishimwe. Twaratanze umwanya wo gushima kwa gatatu, twatanze umwanya wo gushima mu ijoro. Ushobora kuba ufise ishimwe utatambukishije, utatanze umwaka wose Imana kuba yarakubwiye neza ikabana nawe, kumva ko utogenda ugashimye mu majambo make, ufise ishimwe uze wihuta vuba vuba, hanyuma twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muzamuke kuri gazi ya hejuru ya gatatu uje muri etaje. Shimimana Musegonda Imana ishimwe. Ndashimira Imana. Umwaka ni munini hajya kandi umuntu ahora na byinshi. Nibutse cyane cyane uko ndi uno munsi
kuri iyi tariki siko narindi mu myaka nk'ine cyangwa 5 ishize hari icyo Imana yakoze ku buzima bwanje. Yaranzamuye yagenda isezerano nanjye kuzomeka ku mugongo cyangwa se izankoresha cyangwa izangirira neza, ariko simbona aho bizova. Ariko kugeza kuri iyi tariki ndashimira Imana cyane cyane. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana isezeranye ishiza, ni Imana itaraba agatumba nka twebwe n'abantu, ni Imana itaraba intara umuntu avamo. Muri make hari imyaka myinshi nabayemo kuva mpejeje ishuri, ndicara nta kazi kabisa, imyaka ishika 6 mbona amengo ntawe bizova, ariko Imana iraca inzira. Ariko no munsi ndafise ahantu ndiko ndakorera akanoti karasha mu ntoki. Haleluya! Kuri ndabishima Imana mu ijuru ibyumve, ari ikintu yakoze. Sinoronka ituro ndayiha, sinoronka ishimwe ndayiha, ariko nasezeranye ko nkiriho nzayikorera. Hama abo mwisi gushima kwanje Imana nk'umubisha. Amen. Nashukuru Yesu yamugiriye neza kamukazi muri iki gihe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndashimira Imana cyane ko hari ikintu yari yarambwiye ejo yaragikoze. Ndashimira namwe n'abanyene yarafashije gusenga. Rero ndayikengurukiye cyane. Imana yacu iseriye ikuti irashitsa, ibyumve ko ndayikengurukiye. Bikomera amashimwe. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru, itariki 27 yaraturinzikiriye mu rugo rwacu. Umufasha wanje yaragiye ku kazi mu gatondo, hama aragenda kuri banki, ntiriwe ndavuga. Ahejeje kurotera amafaranga, haca haza abantu baca bamwohereza mu modoka, baca baja kumutara hirya mu Ruvumvu. Twamutoye ku munsi wa 4, yatowe ari muri patrouille saa 4 y'ijoro atavuga. Ndashimira Imana ko yamurinze gushika ubu yari ataravuga neza, ariko Imana yaramuri komereza amashimwe. Imana iragahezagirwe. Yesu nashimwe. Amen. Twamuriranye twamukanye ubuzima bw'Yesu. Haleluya. Ushimira Imana birabereye abana b'Imana. Nanjye ishimwe ridasanzwe ku mutima wanjye. Ndashimira Imana bwa mbere ko yampaye agakiza. Magara imbere y'ishengero nkavuga Imana. Haleluya. Imana iratabara. Haleluya. Imana yarantaye umwaka wose kuvuga itangura umwaka weze nagize n'ibibazo bikomeye cyane. Ukwezi kwa 2 n'ukwa 3 n'ukwa 4 ndi ku musego. Imana irahaba. Imana irahaba idakunda ko mu cyuma washike muri sala. Ingwani urugamba rukomeye maze kwivuza amafaranga narasesagaye yaraheze. Umunota wa nyuma ngomba gupfa nza kwipimishisha amasanga nari yasite ntabizi. Imana yarahabaye. Amen. Imana yarahabaye mu kw'icumi no kw'icumi na rimwe yongera kungwanira kubaza abana bagenda bakwariza rimwe. Haleluya. Abana bakize nanjye bagwakana mu bitaro batashira n'ibindi bitaro. Imana yo mu ijuru irahaba ingwanira urugamba ntari gushobora. Haleluya. Kwa data na mama batari kuba Yesu yarahabaye. Haleluya. Tariki 24 z'ukw'icumi na kabiri. Haleluya. Yesu yongera gusambiye no hejuru mu muryango wacu. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Musaza wanjye baramurasaga igicenda mu gikoti. Haleluya. Bafashe n'iryo joro agira ikibazo gikomeye, hari mu masaha yitereye cyane. Haleluya. Bamaze kumurasa tubura ukuntu tumutwara kwa muganga kuko polisi cyashatse bariko barakubita abantu, tugera kumushikana kwa muganga isaha 9 b'umusubire mu guca. Haleluya. Imana irahaba. Nubwo yagize ikibazo ukuguru baragerageje kugusaba ngo biranga bamubwiye bamushira. Haleluya. Umugabo yabaye kimuga yabaronderera abana ibyoroshe. Umugabo ameze nabi ku musego, ariko nshima Imana ko agihumeka. Nubwo ameze nabi ariko Yesu ahari. Yesu amutabara. Yesu ahari.
dusabe bakozi b'Imana n'ukuri mumusengere mumufashe isengesho ndaritanze nk'umutwaro mpagaze imbere y'ishengero uko biri kose Imana yo mw'ijuru imwongera ubuzima Imana yo mw'ijuru imugarurire ubuzima ntapfe n'ukuri atihanye uko ari kose ntapfe kandi ntakuri Imana ntipfa Yesu wo mw'ijuru amuhagararire ubwo Satani yatambamye ku buzima bwiwe ariko shima Imana ko agihumeka Imana yo mw'ijuru bayibaye umutwaro mufashe gusenga ishimwe ryanjye n'ibyo ntacyo mfise no Imana ariko ishimwe ryanjye ritegura nzorizana amashiko mwami Yesu Kristo. Haleluya. Nanjye ndashimira Imana yampaye agakiza. Jewe ndakwakira agakiza natumiwe n'iradiyo. Ndasaba Imana izohore indosa intererano y'umutere iradiyo. Iradiyo iradufasha cyane bakoze b'Imana. Nukuri irafasha. Jewe numvise ikiganiro cyo kuri radiyo hama ndaharondeza hariya kujejabe. Nukuri jewe nari mu bantu batigera biyumvira yuko jewe nzoza gukizwa kubera umuryango wanje wose n'abakatolika, ariko ndashimira Imana yampaye agakiza. Ikindi nshimira Imana yambaye hafi mu bihe byari binkomereye bijyanye n'ubuzima, ariko kubw'ibyo Imana yarahabaye, yaragirangirira umuryango. Naragwaje abana, nukuri Imana yaragira haba nubwo nari mu bihe bikomeye. Ikindi nshimira Imana, je narabye kubona n'umukozi w'Imana ndamubwira ikibazo mfise nawe ndaza aravyibuka. Nukuri mumfashe gukomera amashi, Imana imwongera amavuta. Jewe ikibazo namubwiye nukuri carakemutse. Mu ndwi iheze nagiye nyine ahantu nahoze nkorera mu isoko. Imana yakoresheje umuntu atanubwo namusavye amafaranga, nza mbona mpaye amafaranga ti yatore uzoyanka mu kwezi kwa kane. Nukuri mwumve ko shimiye Imana, abunga gushima kwanje Imana imugirire neza, komeze yuguruke. Yesu ashimwe. Ndabona mu izina rya Yesu. Nanjye mpagaze ngaha nshimira Imana. Ego ndagenda ndahura n'ibibazo mu by'ubuzima turimo. Nko mu kwezi kwa kabiri gituma mpagaze ngaha nshimira Imana, nari mfise umwana asekwa n'ubundi ku ishuri, ijisho risa n'irikwegutse rirasohoka inyuma. Imana irahaba, ndamucana ku bakozi b'Imana kwijabe, hanyuma baraheza baragenda muri wakarede bararyopera barakurayo amaraso yagiye indani, ijisho rirasubirayo, ubu ijisho ryasubiyeyo rimeze neza. Ego ikindi nshimira Imana, ku munsi w'itariki 31 ku mugoroba niho nari nteramiye ahantu ndi kwibarabara, numva barantelefone muhira ati ingurabo umwana umujyane kwa muganga, ati urutete rwagiye musura. Niho nashika muhira turaraba ubwo rutete ntitwigera turubona. Mugabo kuvyo kwizera ndafata umunyu nari narazanye usengeye mwe kwijabe, ndagira nti Imana ubwo kwizera ndasengera wa munyu, ndavuga nti tora ndaguhe ubu muti uragukiza. Amen. Ndamuhereza wa munyu ndacisha muri byatsi ndasukana. Hama niho twaca turaryama, yari umwana afise imyaka 3. Bukeye mu gitondo itarike 1 niho yikangura mu gitondo acambira gupa ubwa rutete rugomba ruveye. Harya icimana ikora biratangaje, nta kuvuga ko twigeze turumana urwo rutete. Yaciye atwibuka
yunamye gutya urutoki rwonyine ruca rurakorokera mu mvura kuvyo kurondeza kuja kwa muganga bavuga ati tumujana mu kibumbu, ariko ndabona ubwo mwanya ko bitari gukura. Imana icyavyikorera. Imana rero abumvise gushima kwanje, Imana yomvisha. Amen. Mashiko Yesu Kristo. Izo ni imbaraga zirinda abana b'Imana. Ashimwe. Amen. Kugira izina rya Yesu. Amen. Ndashima Imana yabaye nanje. Jewe sengane Bujumbura 2017 naje gutangura kaminuza. Iyo myaka yose nabaye nari Bujumbura kugira ubuzima bwiza bworo. Nakora akazi k'isamu mu kaminuza aho Imana yabaye nanje. Imana y'umucyo ndashima. Iyo kaminuza yagiye kwiheza mwaka 2021 aho Imana 2021 année académique 2020 yabogeje yaje mwaka wa 2021. umwaka ndawurangije Imana ibana nanje, ariko ndabonye ubusoro nagenda bamwe ndetse nagenda natwe. Iyo ndaza muri ikintu cya fantasi aho dusengera mu isengero rya Anglikani, umupasiteri wacu yakunda kutubwira ati bantu b'Imana